kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Intumwa idasanzwe ya ONU iraba ivy'agateka kazina muntu mu Burundi itegekanya gushikiza icegeranyo kirimwo amatohoza n'umwihwezo igenekezo rya 20 Nyakanga uyu mwaka wa 2024 akazoba ari mu nama igira 57 ya ONU iraba ibijanye n'agateka kazina muntu. Ibijanye no kongera ikiringo iyo ntumwa ya ONU navyo nyene biri mu zokwigwa muri iyo nama mu gihe leta y'u Burundi ibandanya ihakana ibijanye n'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu bibera mu gihugu. None hoba hari akarusho kabaye muri uno mwaka? Ibibazo bihari vyoba ari ibihe? Amakungu akwiye gushigikira gute Burundi mu gushigikira iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu? Ivyo bibazo vyose nivyo tuza kurabira hamwe muri kino kiganiro kw'isoko, mukaba mugira mu gishikirizwe na Je Bonfils Niyongere. Bene wacu mbabwire, bavyeyi bacu ndababarire, muragenda mwitwararitse ibanga mu bantu. Bene wacu ibijanye n'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu vyarabandanije mu Burundi, ababikora ntibakurikiranwe mu gihe Burundi buriko bwitegurira amatora y'abashinga amateka nayo mukuru w'igihugu. Haragaragara icuka kitari ciza haba mu gihugu no mu karere. Ayo makenga ashikirizwa n'intumwa ya ONU iraba ibijanye n'agateka kazina muntu mu Burundi, Fortune Gaetazongo, mu cegeranyo azoshikiriza mu ndwiza mu nama igira 57 ya ONU mu bijanye n'agateka kazina muntu mu Burundi. Bimwe mu biri muri ico cegeranyo tubibwirwa na Emile Nibasumba. Kubw'umuhinga wa ONU ajejwe agateka kazina muntu mu Burundi, mu mezi 12 arangiye igihugu caranzwe no kubuza abanyagihugu kwisanzura mu gushikiriza ivyiyumviro, gutoteza abanyepolitike batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi, abamenyesha makuru hamwe n'abaharanira agateka kazina muntu. Ibindi biteye impungenge umuhinga Fortune Gaetazongo no kudahana abahonyanza agateka kazina muntu vyabaye umugenzo, umutekano wabandanije uhungabana na cane aho hasubiriye kwibonekeza ibitero bigirwa n'umuhari witwaje ibigwanisho Red Tabara, hamwe no kongerekana kw'abanyuruzwa n'abafatiga ubusa bagapfungwa. Ivyo vyunyuwe n'ubutunzi bugeze habi mu gihe amafaranga y'agaciro ataboneka, ifaranga ry'u Burundi rigata agaciro, hamwe n'amakori yiyongereye atuma ububasha bwo gusuma bw'umunyagihugu bugabanuka cane. Uwo muhinga wa ONU avuga ko ubukene mu gihugu bwarenze urugero rwa 50%. Abanyagihugu bahura n'ingorane nyinshi ku bwa Fortune Gaetazongo, ahagaruka ku ikena ry'igitoro, ikena ry'amazi n'ibindi vyankenegwa, hamwe n'icikagurika ry'umuyaga nkuba. Umuhinga wa ONU ajejwe agateka kazina muntu mu Burundi amenyesha ko ivyo byose bigiye hamwe ari ibimenyetso vyerekana ko agateka kazina muntu gashobora kubandanya gahungabanywa no mu bihe vy'amatora yo mu 2025. Fortune Gaetazongo agahamagarira abategetsi b'u Burundi n'amakungu gukora ibishoboka vyose kugira ngo habeho gukinga ugutunganya ibiganiro hagati y'impande zishamiranye kugira ngo ntihaduke izindi ntureka. Muri iyo nama igira 57 ya ONU mu bijanye n'agateka kazina muntu hategekanijwe kwiga ikibazo cyo kongera canke kutongera ikiringo iyo ntumwa idasanzwe ya ONU ku Burundi, Fortune Gaetazongo. Ku bwa leta y'u Burundi iyo ntumwa nta kibanza ifise mu gihugu kuko ibijanye n'agateka kazina muntu vyubahirijwe. Mu nama yatunganijwe mu mpera z'ukwezi kwa gatatu ariko ntwarante kubaserukira ibihugu byabo mu Burundi n'amashirahamwe mpuzamakungu akorera mu Burundi, Albert Shingiro umushikiranganje w'imigenderanire yabasavye kuzasubira gutora ibijanye no kongera ikiringo intumwa idasanzwe ya ONU mu bijanye n'agateka kazina muntu mu Burundi. Mu bijanye n'agateka kazina muntu, leta y'u Burundi yarafashe intumbero yo kubahiriza agateka kazina muntu hamwe n'amasezerano mpuzamakungu ajanye n'ako gateka kazina muntu nyene. Nk'akarorero, Uburundi buritaba buri gihe isuzuma mpuzamakungu ry'ibihugu vyose mu bijanye n'agateka kazina muntu, kandi uno musi buri mu bihugu bigize inama ya ONU y'agateka kazina muntu. Iyo leta nyene
yarashizeho inzego nyinshi zikingira zikanatsimbataza agateka kazina muntu kandi irakurikiza ibikomeye mu byo izo nzego zisaba. Mfasha aka kanya kugira ndabatera kamo ka gicuti ibihugu bigize umuryango wa Buraya guhagarika mu kwezi kw'icenda ikiringo c'intumwa idasanzwe ya ONU ijejwe agateka kazina muntu mu Burundi. Ni urwego rwashizweho Uburundi butagishije inama kugira leta igondozwe muri politike. Ukugumizaho urwo rwego ntaco kongereza na kimwe mu bijanye n'iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu, ahubwo bitera icuka kibi kandi imigenderanire hagati y'impande zibiri yariko iranaguka. Kw'igenekerezo rya 29 Myandagaro umwaka w'2024 amashirahamwe 39 mpuzamakungu ayo mu gihugu no muri Afrika yarateye akamishirahamwe mpuzamakungu ni kugira intumwa idasanzwe ya ONU mu Burundi izokongerwe ikiringo. Ayo mashirahamwe abona ko ico kiringo ari ngirakamaro mu gihe himirije amatora y'umwaka w'2025 n'ayo mwaka w'2027. Kubwa Gervais bigira ajejwe imigambi mw'ishiramwe SOS Torture Burundi rimwe mu mashirahamwe 39 yateye akamo ishiramwe mpuzamakungu ni intumwa idasanzwe ya ONU ku Burundi Fortune Gaitazongo afise uruhara runini ku gihugu nari gihunyangwa ry'agateka kazina muntu rikibandanya atacamira. Kuva mu mwaka 2015 mu Burundi buri mu bihe bidasanzwe haba mu bijanye na politike canke umutekano aho hariho ihonyangwa y'agatazira muntu rirenze urugero, aho hariho abantu bafatwa bataciye amategeko, abanyuruzwa, abicwa, eka hakaba rero no kubuza uburenganzira bw'azina muntu cyane cyane mu bintu byashikirije kumugira amanama no kuja mu mashirahamwe ata gahato canke ata muntu abujijwe uburenganzira bwiwe. Rero uruhara rw'intumwa idasanzwe jeje kuraba nyine yataza mu tifashe mu Burundi ni ntangere mu bino bihe kubera afise akamaro kadasanzwe aho yerekana amabi ariko akorwa mu gihugu cy'u Burundi agatanga ivyegeranyo birimwo ibyo byose hamwe n'ibyemezo vyerekana yuko amabi yakozwe, akongera kandi akereka amakungu ariko mu gihugu cyane cyane mu gufasha ko hoba ibihinduka hakaba gukingira za muntu, akongera kandi agatanga impanuro zotuma haba guhinduka cyane cyane gufasha kugira ngo habeho kubahiriza atazira muntu biciye mu kubahiriza amategeko. Rero uyu munsi kugira ngo iyo ntuma idasanzwe bakenewe yuko kimwe ciwe gisubirizwa kikongerezwa kubera uyu munsi ni igihe kidasanzwe aho kucumwe cegereje amatora katuzi yuko amatora misi yose yama jana n'amabi menshi. Bakenewe kandi yuko iyo guma afise ijisho ku Burundi kugira ngo aze arafasha cyane cyane ababahotewe, cyane cyane agafasha kugira ngo hahinduke inzego zimwe zimwe, kandi akaraba kandi byekeye ingene abapfungwa byifashe. Kandi hariho kandi ingene uyu munsi hariho abamenyeshamakuru uyu munsi bariko baratebwa ubwoba bigatuma uyu munsi hadashobora kuboneka amakuru yizewe. Abamenyeshamakuru uyu munsi bamaze kubona yuko bari mu bwoba ntangere. Hariho kandi kijanye n'ingene umuntu uyu munsi adafise umwidegemvyo mu gushikiriza akari ku mutima cyane cyane muri ko biraba mu gihugu. Rero leta ifise uruhare ntangere muri ayo mabeho mu gihugu kubera uyu munsi abona yuko abantu bose bagizwe amabi bose badahanwa, kandi ugasanga uyu munsi ahubwo ko abantu baciye bahabwa amabanga yandi yisununuye haba mu bajejwe umutekano canke bajejwe izindi nzego zitandukanye. Fortune Gaitazongo akaba yagenywe kuba intumwa idasanzwe ya ONU mu bijanye n'agateka kazina muntu mu Burundi muri ndamukiza umwaka w'2022. Ikiringo kikaba kenshi ari c'imyaka 3. Bisigura ko azosozera ikiringo ciwe muri ndamukiza umwaka uza w'2025 kiretse yongewe ikindi kiringo n'inzego zibijejwe. Nino nkaha duciye dusozerera ikiganiro ku isoko mwariko mushikizwa na Bonfils Niyongere na Gahwana. Cari ikiganiro ku isoko.